wowe wakunda abahungu cyane kuryamana n'abahungu cyane kuburyo kunanira kwikontrola mbega nimba kuko byo byarabaye kubeki wavyitwayemwo hakiri kare wari ndaye Stone je nago nigeze kubindasha kandi bino byanshikiye nyene ntabyo nigeze mpanga mu bisanzwe bakunzi basenga media reka bino ndabivuge ariko nyene reka ndabivuge je navyaye mfise imyaka 14 ubu aho ngeze mfise imyaka 16 je narasubiye ku ishure nasubiye ku ishure kuko guys inyuma yo kubyara haba hari ubundi buzima hari ikintu kimwe utazi ariko gusa reka ndakubwire urabona abakobwa bose tuba dufise inzozi zo kuzoronka abahungu umuhungu mwiza kundane mukore mariage uteri iteka famille yawe no mu babanyi nyene uteri iteka ariko ugasanga ugiye gukundana n'umuhungu uramukuriye imuzi aragukuye ubusubwi ejo canke hirya akaguheba ugasanga ibintu wari warapanze canke warateguye mu buzima bwawe birahindutse ivyo sinahora ndavyiyumvira ariko naje gusanga ujyanye inyuma yo kubyara urashobora kubandanya ubundi buzima kandi ibintu byose wari warapanze birashobora gukunda kandi ufise umwana kubw'ivyo rero je ntago nigeze kuba umusambanyi canke ngo mbe indaya kugira ngo mbyare nkiri mutoya birashobora gukunda niyo handi umuntu ariko ariyumvira gukorora inda abayiyumvira abayizeza neza yuko uyu mwana burahagaze kabisa kandi nuko byari bimeze nanje bula bakunzi basenga media kaneze ko meze neza famille je ndameze neza nkuko bisanzwe just like every day kuryama ni vyatwese kuramukare kwera bwa buntu bw'Imana just kwera bwa buntu bw'Imana rero uyu munsi tugiye kugira ikiganiro yani c'amaranga mutima ikiganiro yani wari we wese abagomba kwegerezwa umutima uyu mwana tubora ngaha tucaranye n'umudada reka ndamwita umwana kadamwita umwana kubera ko nyene ni umwana gusa rero ikintu gishimishije kandi kiratemwa agenda muri ivyo bintu ni umwana yabashije kugira amahirwe yo kuvyara uwundi mwana umwana yavyaye uwundi mwana ni sawa ni sawa umeze neza sasa rero first of all like mwitwa bande abanyita Nana Nana rero tugusaba bashe gusohora ijwi kubera ko kugira nyine abakozi basenga media bashe kukumva nyene just like nyene nkuko bisanga sivye thank you kandi nandeka ndagushimira kwanza ku mwanya wawe kuba wabashije kwebera kuza kudusangiza amakuru y'ubuzima bwawe exactly bakozi basenga media ntago yiko tuganiza ubuzima y'ubuzima bwe kuva aho yavutse gushika hageze uyu munsi no ni inkuru y'ukungene yabashije kugira amahirwe yo kuvyara umwana nawe akiri nyene umwana mbega nandeka tugerejise kuri point Nana vyakugende gute neza kugira ngo bashe kuvyara umwana ukiri umwana cambi nambe ko babaze kwaza kunyumbabarira ko Afise kuboro ngira inyitwarire yanje bivaye no kungene sanzwe ne okay nyene nize ko tugiye gukora iganiro kugira ngo jise abakunzi basenga media bige abakomanta abavyirengagize ariko jise twakoze iganiro cacu nk'ukungene bibere so by the way Nana kugira ngo bashe kuvyara umwana mu myaka yawe first of all umukobwa araza kuvyivugira byageze gute kugira ngo ubashe kuvyara ukiri umwana mbega reka ndakivuge kuno kuntu wowe wakunda abahungu cyane kuryamana n'abahungu cyane kuburyo kunanira kwikontrola mbega nimba kuko byo byarabaye kubeki wavyitwayemwo hakiri kare wari ndaye Stone je nago nigeze kubindasha kandi bino byanshikiye nyene ntabyo nigeze mpanga hari ikintu kimwe utazi ariko gusa reka ndakubwire urabona abakobwa bose tuba dufise inzozi zo kuzoronka abahungu umuhungu mwiza kundane mukore mariage uteri iteka famille yawe no mu babanyi nyene uteri iteka ariko
ugasanga ugiye gukundana n'umuhungu uramukuriye imuzi aragukuye ubusugi ejo canke hirya ejo akaguheba ugasanga ibintu wari warapanze canke warateguye mu buzima bwawe birahindutse. So kubw'ivyo rero je ntago nigeze kuba umusambanyi canke ngo mbe indaya kugira ngo mbyare nkiri mutoya. Wari kina nubwo ubwo reka dufate ko wari kina no mu muryango wawe ko sinumva mu myaka 14 buryo wavyaye afise imyaka ingahe neza na neza watwaye inda ufise imyaka ingahe neza na neza? Mu bisanzwe bakunzi basenga media reka bino ndabivuge ariko nyene reka ndabivuge je navyaye mfise imyaka 14 ubu aho ngeze mfise imyaka 16. Okay. So nagendanye n'abagenzi sinzi ko bambereye babi canke beza ariko navyisanzemo. Wewe ku giti cyawe nyuma yo kubibona kuvyisanga ngo waze gusanga barakubereye abagenzi beza canke barakubereye abagenzi babi? Sinzi kugeza uno mwanya sinokubwira ngo bambereye babi canke beza. Okay. Ariko uko ndabizi kose ndakeka bambereye beza kuko nararonse iteka ryo kuba mama w'umwana mwiza. Wow. Kandi nyene ubu nitwa mama nubwo ndi mutoya n'abandi bose bwo bafite imyaka 12 10 nabo nyene bagende yani oya nagaruko ndiko ndakubwira. Umva Stone urana twega abakobwa tuba twizeza neza yuko umuhungu ukundanye nawe niwe bwa mbere mukundanye aragukuye ubusugi tuba twizeza neza uyu nyene niwe tuzorambana tuzobana iteka ryose nzoba ndi kumwe nawe urumva ntabwo bubufise ariko mu gihe ivyo bibaye ukatusanga wa muntu kuntu wari wamwizeye siko bigenze biragutera shoke ukuntu nyene. By the way uyo sese uyo waravuze ko ufise umwana. By the way abakozi basenga media bashobora kwibaza ati nti oya osanga izinyari za content mwama mu create sometimes canke bora ba create abandi umwana wewe ari he ko mutagiye muzananye? Umwana nago byakunze ko tuzanana bivanye oya ntibyakunze ariko ikindi gihe nzomuzana kandi muzomubona gusa nyene byarashitse kandi nyene ni none imyaka 14 vraiment oya reka dushigiye kuri abo bagenzi bawe wavuze reka dushiye kuri ibyo bintu by'abagenzi bawe wavuze imyaka 14 tik ko je mba nizeza yuko kuko keshe mangunda kuvuga nti umuntu akoresha YouTube channel cyangwa abafise Gmail aba amaze ukwiza imyaka yo kumva ibintu nk'ibi tuba tuko turaganiye nuko je mba nizeza yuko umwana w'imyaka 14 vraiment aba ataragira igitereko cyada ariko manyina ahantu wavyaye navyaye usanga nyene bibatwika. Umva Stone iyo umwana byakunze akemera kuja mu nda yawe bikanakunda yuko umutwari yonda sigura ko no kumuvyara ushobora no kumuvyara. Okay. Nyene umaze kumenya rero yuko ufise inda wavyifashemwe gute muri iyo myaka yawe mikeya? Byari bikomeye cyane. Waragize n'icyumviro cyo gushaka gukuramwo inda? Ico narakigize nyene kuko nyene nta mukobwa ashobora gutwara inda reke kugira ico ciyumviro kiraza ariko nyene biravana no kuvyitwayemwe. None ikintu cyagukomeje cyane kugira ngo ubashe kumva nyene yuko ugomba kurera umwana kubera ko muri Afrika kenshi iyo umwana amaze gutwara inda w'umukobwa ataka gutekeza abavyeyi banje bazonyirukana abavyeyi banje bazomvuma abikini wewe nazo wigeze utekereza? Sinabitekereje cyane kandi nyene cyari bikomeye. Cyagukomeje rero kugira ngo wemere umwana avukireyo cyari iki? Nyene narice ndavyiyumvira amajambo yari menshi kandi nari nkikujwe n'ibibi gusa kuko waje umaze gutwara inda muri societe barakuvuga nabi aho uciye hose inkuru abari wowe muri quartier gusa nyene byarankomereye ndiyumvira kuyikuramwo navyo bikankomera ndibaza mbega ni kubera iki je ngomba gukura mwinonda kandi je abavyeyi banje baremeye ndabaho abavyeyi banje baremeye barabaho ni gute je nashobora kwemera kino kiremwa naco nyene ko kibaho nyene ndikomeza ndavuga ati bino bintu reka ndabikomeremwo kugira ngo umwana wanje nawe nyene azahabwe ubuzima nk'ubwo je nahawe nimba abavyeyi bazonyirukana sinigeze nitaho ikibazo nshobora kugira ngo bashobora kunyirukana canke ndashobora kumererwa nabi ahubwo nitayeho umwana wanje ndavuga ati nimba koko uyu mwana ndamufise mu nda kujya nyene abavyeyi banje banyitayeho batigeze biyumvira kunkuramwo canke kunyica byabaye ngombwa nanje ko nikomeza ndemera imibabaro yose amajambo mabi yose nariko ndavugwa muri ico gihe ndemera nyene birambako
ndikomeza none wakomeje kuvyihanganira gute wari ukiri umwana muto we kuburyo umbwira ko ufise umutima ukomeye wo kwihanganira amajambo kuko buryo no kwihanganira amajambo umuntu abagomba kuba afise experience kanaka yo kubasha kuvyihanganira wari ukiri umwana muto y'imyaka 14 no kugira ngo ubashe kumenyera ayo majambo cyangwa wari usanzwe gukora nandi mafuti y'ubuhimbiri muri quartier bakaba waramaze kukuvuga cyane ugifise nk'imyaka 9 ku buryo ubimenyera umva Stone we ntabyuzi sibyo reka je ndagucira mu mayange je nakundanye n'umuhungu yari ryo rya mbere ngiye mu bintu by'inkunda nabyumvaga abagenzi banje babivuga nkumva nyene nka histoire ndavuga ati bino bintu nanje enjuru nzobipratika burya rero bimaze kugenda uko narose umuhungu duteretana turakundana hama nyene bivanye n'ukuntu namukunda ndavuga ati uyu gato guplatika kwanza tuguplatika wosanga nko wariga kandi wosanga kwishure muri theory wari fake mu guplatika wari fake ariko ivyo bwo by'inkundu cogenerura pratika tiktak na mimba bi cyo biratandukanye we biratandukanye ico gihe nyene nari umunyeshure kandi n'ubu ndi umunyeshure yandi umunyeshure aho turaza kwagira ntari bikomeza cyane bo warushitse hama nyene ndaronga umutipe dusohokana turakundana mu myaka ya 14 myaka yanje 14 umvuri fier nyene ego turakundana mama tumaze gukundana ndavuga ati umuhungu ndamukunda kandi muri jewe nizera neza ko ari wo muhungu tuzobana tuzorambana iteka ryose navuga ati nta kintu na kimwe nashobora kumukorera papa cumwagurira amaguru basi amaze nyene kumbwira turyamanye nabonye ko ari bisanzwe ko navuga ati nubundi nyene umwana w'imyaka 14 umugo agusavye kuryamana wari ryo rya mbere igushomva ni bisanzwe none ko naye ndamukunda naye kuca ndabigenza gute nyene nabikoze kubw'urukundo ariko sinamenye ko inyuma yo gukora bino nari inkoze sinari nzi ko hari ingaruka inyuma inyuma yo gusambana nawe nyene yego nyuma yo gusambana sinigeze niyumvira ko hashobora kuba iyindi ngaruka ishobora kuza guhindura ubuzima bwanje nyene byarabaye nsanga natwaye inda kubera ko nari nkiri muto sinari nzi ngo bazikingira gute sinari nzi ko bigenda gute nk'ivyo byose je ntumbaze nagiye uko nyene nsanga natwaye inda bimaze kugenda uko ndabwira umutipa ati rero burya bintu bimeze ukunukuno ku umuhungu arambwira ati urazire ikintu gihari jewe sinzogufasha jewe sindi papa w'uyo mwana ahubwo gusa ngiye kuzogufasha icyo uzokenera nzokiguha uretse gato rero tugeraho nyene uyo muhungu mwaryamanye niwe yagukuye ubusogi umaze kumubwira ko ufise inda acakubwira ati sindi papa w'uwo mwana mbega waramucanga n'abandi bahungu ku buryo yogira amakenga kuvuga ko atari papa w'uyo mwana kugeza ino sana kuri sino kubesha sinzi impamvu ivyo bintu yigeze abikora sinzi ico yashatse gushika ko mu bisanzwe hama nyene amaze kumbwira ngo azomufasha ariko nabwo ari se wiwe namubwiye ati burya rero jewe simenyere ibintu byo gusegerereza canke ngo nzoze ndaza umpawe w'ivyo nkeneye kome nk'umuntu ari karafashwa ndamubwira ati burya rero nimba ubona yuko umwana atari wawe kandi udashobora kumwiyitirira basi nyene tubireke kira muntu abeho ubuzima bwiwe hama nyene bimaze kugenda uko narabivuze muhira nyene nk'abavyeyi barakara kandi nyene mu misi ya mbere utegerezwa nyene kubabara abavyeyi nyene narabatahuye biba bibabaje mfise 14 ans nari kwishure inda ngiyo nyene byari ibintu bidatahuritse hama nyene ariko narabikomeyemwo kugezaho mbyara none nk'ubu Imana iramutse gusubije inyuma mu bundi buzima urashobora gukora ikosa yo kwamburira umuhungu ngo kubera ko umukunda shasi ndavyibaza kabisa so by the way inyuma y'umwana wawe rero kuvuka arivyo wavuze ati ngo warigeze kwifuza kwikuramo nk'ubu umwana wawe amaze gukura rero agaca yumva ati mama wanje kumbe yarigeze kwifuza kwikuramo ufise experience nyabaki ibintu zo musobanurira sinzi wenda ashobora kuzobitahura ukundi kuntu ariko uburyo bwose no mutahurira no musigurira nuko umukobwa wese iyo atwaye inda yigitwarire atari ya mariage aba afise ivyiyumviro byinshi kuko amajambo bari menshi abamuvuga bari benshi ukaca usanga yagomba gukora nk'ikintu ciza ariko bivanye n'amajambo ari nyuma yiwe ukaca usanga yakoze ikosa ryo gukora inda ntihandi uca usanga ngo naka yakorora inda canke yabyaye umwana yamunize canke ngo naka
canke ngo naka yatwaye inda kubera ko ubwoba bwa yanda yiyahuye nyene ibintu nk'ivyo rero shobora gusigurira umwana ndamubwira ati burya nanje nari nagize ubwoba bw'ubuzima nibaza ati bigiye kugenda gute ishure ndahagaritse ikigira kandi muhira ndabatesheje isoni nyene ndakeka azontahura cane. Wow. So by the way inyuma yo kuvyara rero yani inyuma yo kuvyara iwanyu baraje baravyakira nyene nk'ibisanzwe komeza giste kuba ubuzima busanzwe komeza giste nyene so wacusubira kw'ishure canke waciye ukomeza giste kwiderera umwana wawe? Oyaha je narasubiye kw'ishure nasubiye kw'ishure kuko guys inyuma yo kuvyara haba hari ubundi buzima ivyo sinahora ndavyiyumvira ariko naje gusanga ujyanye inyuma yo kuvyara urashobora kubandanya ubundi buzima kandi ibintu byose wari warapanze birashobora gukunda kandi ufise umwana birashobora gukunda niyo handi umuntu ariko ariyumvira gukorora inda abayiyumvira abayizeza neza yuko uyu mwana burahagaze kabisa kandi nuko byari bimeze nanje we ngiye mfise inda nari nibaza ati ubuzima bwahagaze amashure yanje ndahevye projet zose nahora mpanga mu buzima bwanje zirahindutse ariko naje gusanga atari ivyo narabandanyije ishure ubu unye amashuri yanje ndayarembeje umwanya n'umwanya ndashobora kuyamara ivyo rero inyuma yo kuvyara ubuzima burabandanya. So kubera iki none uyo mungu amaze kuvuga ko iyo nda atayemeye kubera utigeze umufungisha bari wari ukiri umwana mutoya wari umuminera kubera iki utigeze umufungisha? Kumufungisha nari mfise uburenganzira bwo kumufungisha pe kandi cyane kandi yari no guhanwa ariko impamvu nigeze ndamufungisha nuko atigeze amfata ku nguvu. Oya nabikoranye urukundo kandi nyene twari mu rukundo rero gufata ati ngo ngende kumufungisha kubera ko yanteye inda kandi ndi mutoyi hama akaca yanka no kugira nte no kuyimfasha ivyo wonye ntivyari bisa jewe nabikoranye urukundo navuze ati uyu ntago yigeze amfata ku nguvu niyo mpamvu nashobora kuja kumufungisha niyo mpamvu mu kibano iwanyu abavyeyi banyu ntabwo bigeze baguha kuguhatiza kubwira ati rero nimba umuntu atashaka kwemera ko muvyanye tumufungisha nyene ivyo byarabaye ubwo usuja mu rugamba gwawe kugwana n'abavyeyi banyu kugira ngo nibafungishe umugabo wawe ivyo byarabaye wabanje kwanza ubatera isoni uteye utwara inda mu myaka 14 ucurengera kandi urarenza ko no gubahimiriza yuko batagomba gufungisha umugabo yani yagutesheje amashuri kwanza uwo mwaka kuko kurata umwaka umwe n'umwaka munini yani batari imyaka 2 cyane gose none abavyeyi babo baci bavyifatamwe gute mu gihe wariko uranga ngo nibamufungishe umugabo wawe ngo kubera ko gite mwaryamanye umugonda? Abavyeyi kuri ico gihe barababaye cyane barabona yuko dikijuju barabona ati nyene aracyari umwana n'ivyo arimo ntabyazi urumva baravuga ati uyu nyene aracyari umwana ntabona yuko ari amakosa ati tumufungishe niho nawe nyene azova no mukasho avuga ati narakoze ikosa nyene azasaba imbabazi ko ndavuga ati kumufungisha nta kintu na kimwe byo babimaze kubera ko ntago yigeze afata ku nguvu ntago yigeze ampatiriza twari mu rukundo kandi twarakundana ubw'ivyo rero ni wamukunda kuko akaba yaragukunda nawe nyene umwana akuri ari kwiyakana amaraso ko umuhungu amaze kwiyakana amaraso abari oya nubwo abari imbwa ko imbwa yo niyizego imbwa nishobora guta abana bayo imbwa nagishobora yani kwiyakana ikintu cyose abari umusega mu bisanzwe yami yanuzeye ukubise changes umurizo musi yenuzeye nyene nje namukunda. Okay, by the way, ubu rero umwana afise imyaka ingahe? Ubu umwana anje afise umwaka n'amezi 9. Ari mu kwezi 2. None nk'ubunya rero se uwo mwana aramutse agarasa akabwira ati rero shushube uje wari ufise umutima ukomeye ndakwinginze nkundira rero umwana tumurerane. Ivyo nivyo ukunda Stone. Biramutse bibaye we akazi. Nukuri sinibaza ko yoronka wabihera kuko reka dufate basaronsa habihera azanye n'imiduga avuga ati reko ndarondera amafaranga bwari ubwogwa bw'ubuzima ariko ubunya amafaranga naramaze kuyaronga umwana ashobora kubaho neza ingo rero turarana umwana wacu. Oya byo sinibaza ko nshobora kuvyemera kabisa kubera kuko ahantu yansize niho hari ahantu ho kumfata kuko nta muntu numwe nari mfise ruhande yanje niwe nari mfise wenyene ariko mu gihe nawe nyene yahisemo kuna aragenda bisigura yuko sinibaza kabisa yarugo no mubabarira usanzwe usengaho
ndasenga. None ko bavuga ati ngo uyu umuntu agusavye imbabazi umubabarire, wowe ntabwo wizera iryo jambo kandi usenga? Ndaryizera cyane ariko imbabazi ziratandukanye. Uwo mubabarira mu yatesa ndakubariye ariko vyo kubana je nawe oya. Yego no mubabarira ariko ivyo kubana nawe umwana nagusavye ati rero nije ndashaka kuregwa na papa wanje amvyara. Ariko ico si kibazo kubera ko umwana nyene sinshobora kumwima uburenganzira bwiwe. Oya umwana afise uburenganzira bwiwe kandi negerezwa kumugirana, negerezwa kumuha uburenganzira bwiwe. Umwana akeneye kubana nase kandi bikamukundira. Nukuri nta kibazo. Oya ndashaka kuvuga nti izo ukora byose je ndashaka umbane je na wewe na papa wanje. Oya ico nico kunda. Nico kunda kabisa. Abo none inyabase yo kuvyara umwana rero niye experience wayikuyemo canke kujya wiyumvishije ushaka kwikuramwo uyu munsi ukaba umaze kuvyara niki kintu uba waricujije kuba warigeze no kugira icyumviro cyo gushaka kwikuramo? Byo kwicuza byabaye byinshi kandi kugeza n'ubu biracari byinshi. Cambere coco iyo mvuye kwishure umwana araza kunyambira akambira mama kaza kumayambi nyene nkumva ndavyishimiye cyane bikanera kwibuka uburyo nagomba kumukuramwo. Kigira kabiri kandi nyene ndishima cyane kubona navyo umwana mwiza nubwo mutamubona gamuzo mubona ariko nyene ivyo birantera ikizere. Hama ikindi kintu naco mpora ndaba nkaca mvuga ati hari ikintu mpora niyumvira nkavuga ati burya nimba narigeze gukomera mu majambo natereranwe n'abantu bose nkakomera nkagira umutima ukomeye wo kuvyara mfise imyaka 14 kandi nyene uwo mutima ugakomera sinibaza ko hari ikibazo na kimwe cyo wavura kiza kinembagaza. Oya ubu ni wowe witeguye no kwiyakana n'abandi bakagutera izindi ndakukuvuga ati ndi tayari wana kuyikora. None nimba nabishoye mu myaka 14 mu myaka 16 18. Oya uri kurantahura nabi. Nakubwiye ati nimba narakomeye nimba narigeze kugira umutima ukomeye wo kuvyara mfise imyaka 14 wo kuvuga ati nimba umwana ndagomba kuvyara umwana kandi umwana aho nzoba ndaye ni hazorara ibyo nzojya ni nzoye uwo mutima nkawugira ntafise imbere n'inyuma atakazi mfise atakintu na kimwe comfasha kuri uwo mwanya mfise. Mba mvuga ati nta kibazo na kimwe kiri ngaha kwisi cwavura kiza cy'ubuzima busanzwe cwavura kiza kikankomeretsa ku buryo no kumva yuko ncitse intege kandi nico kibazo naragishoboye. Yani mucamake nta kibazo na kimwe cyoza kwisi cyo guhungabanya ku oya mucamake gutwara inda umfize imyaka 14 ariko vyo uravyizera yuko ari kosa wakoze? Iryo niko sari nini ya cyane nakoze mu buzima. Wavyigiye kwikirera Chigo nacize ko Chigo yani kuko ikigo zo waravyigiye ko wenda bishobora kuzofasha umwana wawe n'umuhungu n'umukobwa? N'umukobwa. Bashaka kwita mama nde wawe? Banyita mama Faith. Faith bisigura? Faith bisigura kwizera. Alright. Wizeye ikire kugira ngo wite umwana wawe uryo zina? Byo nizeye ko byose bishoboka. Nizeye ko byose bishoboka. Navuze ati nimba koko byarakunze nkamutwita nkamubyara nyene no kumurera bizoshoboka. Cyanda byizera rero mpitamo kumwita Faith. Wow. Navuga ufise amashuri angahe kume ngo ni accent yawe icongereza ni nziza. Wiga muri muri system ya anglophone? Oya. Okay. So kuba waratawe rero ko ari kosa guba waratwaye inda ukaja mu bintu by'inkuru ufite imyaka 14 niki kintu rero wavyigiyeko? Amaje ikintu navyigiyeko kuri ivyo bintu kuko byari bikomeye cyane kabisa ariko nararonse inyigisho narize cyane hamaje inyigisho naronsemwo n'ugukora ibintu nituze turakora ibintu mu guhubuka mu bisanzwe nk'ivyo je nabigiyemwo ntazi n'ivyari ivyo ntari nzi yuko inyuma yavyo ko haba hari ikindi kintu kiba kibiherekeje kuko hajyanye bavuga ati ingero y'icyaha n'urupfu hajya rero nimba bibiri ivuga ngo ingero y'icyaha n'urupfu biba bisigura yuko icyaha cyose dukora kiba gifise ingaruka yacu nimba ingaruka utayibonye no munsi ushobora no kuyiboneje je rero ingaruka yo gusambana naje kuronka inda y'igitwarire ntari niteze ntari nzi nuko ivyo bintu bitashobora kumba ko muri iyo myaka 14 ariko nyene byarabaye hama nyene bimaze kuba naravyakiriye ndabibamwo nyene tuze turakora ibintu turinze kubitekerezaho kandi no kubishira nyene. Wow. Amana tugushimiye sana ku mwanya wawe. Murakoze cyane. Ukuri kw'Imana je yani kiro ganiro cawe kana kubyiza ukuri iki ni kigira ganiro ca kabiri jewe nitwe nk'umu professionnel. Kabisa. Nyene bakoze basenga media.
uyu yitwa Nana mwite Mama Faith nyene Mama Faith ivyo yani bikiyamu ivyo yavuze byinshi mu byumvise so ikintu gikurikira rero ne bibaye ngombwa ko tuzogira amatsiko yo kubona umwana wiwe tuzogera tumukoresha iganiro n'uwo mwana wiwe hama then turabe nti abaho ubuzima bumeze gute ko yavuze ikintu kivuga ati ngo nimba arabashije kwihangana gutwara ndafise imyaka 14 ngo nta kintu na kimwe kiri ngaha kuzico mubangamira cotuma atobasha kwihanganira so kubonyaga Mama Faith by the way so ijambo rimwe rero ryo indura ubuzima bw'umukunzi wa Sengaa Media cyangwa no kubakobwa bose muri rusange kuri bajya bashobora gukora mu kurabona hari abakobwa benshi aho gutwara inda y'igitwarire yo fuma bumwicanye urabona especially kuri abo bantu rero kandi ugasanga wowe yaranayitwa afite nk'imyaka 18 20 30 abo batiraje sindagira mariage agahitamwo gukuramwo yani inda yiwe akabumwicanye kubera ko atarakora mariage ijambo rimwe rero babwira nk'umwana wavye ofisi imyaka 14 so abakunzi ba Sengaa Media jambo rimwe ushobora kubabwira rigahindura ubuzima kuri bamwe kuri bakuru banje canke batoyi banje bagikura ibintu by'ubuzima biragoye cyane kandi muri buno buzima tubayemo tugenda turahura n'intambanyi nyinshi ariko rero twige kuza turabana n'intambanyi ariko sindabatumye ngo mugende gusambana mutwara madamu kiri batoyi oya ariko nimba koko ibintu biba byagushikiye kandi nyene uba wabigiye muzi yuko biba bifise ingaruka guys genda ubibemwo kandi ukomera umutima birakunda hari ikintu bavuga ngo bakivuga gutega bashe ngo umuriro ukuguru kumuriro ngo ntushobora gukura ko cyo kintu sinzi ngene bakivuga neza hagiye umaze gushira umuriro hajya iyo umaze gukenera ikintu urakiro iyo umaze gukenera ikintu ego urashobora gukenera ikintu ugasanga kino kintu ingene warugikeneye suko bigenze ni nka kwa kundi ushobora gukundana n'umuhungu wari wibaza ngo uyu muhungu ndamunose naye ndamukeneye niwo buzima bwanje niwo mahoro yanje ariko ugasanga ntago bigenze nkuko washaka mu gihe rero bigenze kuno kuntu reka kwiheba canke wiganyire shatse kuvuga nko ku bakobwa ushobora kuba warabyaye uyu munsi canke kuba mama ushobora kuba warabyaye uyu munsi ukiheba ati jewe byaraheze nta buzima naramaze kubyara yangaye oya nyuma yo kubyara hari ubundi buzima wifashe neza uzokora mariage nziza kandi uzotera iteka famille yawe nibibi byose wari warakoze bazovyibagira kubera kuzoba wabateye iteka yaga ati ngo iyo uhonyoye ukuguru kwawe kwikara uburibwe ubwumva ajyanye n'ubukiye onyoye ushatse ukagumiriza burya buribwe buramenyera kubitana utanibwo kurasha nyene so kujyama n'ivya twese kuramukana uburubwa bw'Imana kura bwa buntu bw'Imana rero famille mukunda amasanamu meza twaje twicara mu zuba raba indugumba yatwishe kugira ngo muronke ibintu byiza cukuta rero subscribers gira share nyene nk'ibisanzwe hama then murakoze sana murakoze cyane yego so twakumena Mama Faith peace murakozwe mu vy'ugwego rero hejuru